nabumvise muri mwe nariko ndavuga umwe atarungikwa na Evariste Ndayishimiye gutanga ubutumwa Barundi avuga ko Uburundi bumaze kuronka abakuru b'ibihugu babiri gusa bitwararitse igisoda bakagikomeza, avuga ko ari Perezida Bagaza ngo na Perezida Ndayishimiye aribo bashoboye kuzana ivyo bigwanisho bikomeye. Uyu munsi ngomba mpe devoir n'igikorwa umuntu wese ashobora kubona ry'amasanamu yabijya bigwanisho. Zijya modoka ziriko plaque y'imodoka z'igisirikare uko ikoze usanga hatangura umwaka ibigwanisho byaziyeko, iyo modoka yaziyeko. Muze kurondera neza mwagarandisa ry'amafoto, murondere imyaka zijya modoka muza kubona zaziyeko mu Burundi, muraza gutangara. Ibigwanisho byose vyerekanywe ni ibigwanisho vyari bihasanzwe, ntabwo ari ibigwanisho bishasha. Mu Burundi umuntu wese azi igisirikare cy'u Burundi bavuze ngo urabona ko baratudafata n'umwanya akabisigura ngo ama BRDM ajya ama blende, bakakubwira ngo ama Katyusha, ngo ama Zegeu, ngo ama BM21, bijya ni bigwanisho bihasanzwe kuva mu myaka ya za 80 kuri Bagaza. Ivyo bigwanisho ni vya kera. Ntihagire umuntu aza guhenda abantu ngo Ndayishimiye yarayazanye ibigwanisho bishasha ngo baberetse hajya, bijya n'ibigwanisho bihasanzwe bimaze iyo myaka. Mbere biriko ariko arivyo babonanye bano basirikare bavuze ko atamuntu ashobora kwamenya imyambaro kubona imyambaro ko ari bamwe bafise casque, ubundi casque zateza kugirwa n'igisirikare cyose. Mbere turakunze kubivuga ingene abasirikare bajya nko muri Kongo bagatega agahanga ukabona umuruberi yambaye casque, umusoda w'u Burundi ata casque afise, nahajye urabona ko kabaye ku kagwi gatoyi kabo basirikare turiko turavuga bashobora kuba bazananya hande, bashobora kuba atari n'abarundi, aribo bonyene akagwi gatoyi gafise ivyo bintu. Ntawovuga ngo igisirikare yacambitse, wasigaye yacambitse ukuntu gushasha, ngo wasigaye afise yo makaske, no, navyo bafise, navyo basida abasoda b'u Burundi. Urabona ko nabandi bose batangara, sinzi ko mwaravye amasanamu y'umukuru w'igihugu n'umupfasoni wiwe, bonyene baratangara, ubona bavuga bati iki ni gisoda cyahe. Urabona ko batabaraba nk'abasoda babo, batafata nk'abantu bamenyereye. Urabona ko ari akagwi gatoyi, atari ibintu bimenyerewe mu gisoda cy'u Burundi. Izo blende barazizana zimwe ukabona zikiye zizimira hajya, hari yakizima. Hari abasirikare bambwiye bati burya hari ico mutamenye ingene imwe yazinye kakwa kuzibira n'izindi zose, bakaza gusaba abanyagihugu ko boraba ko basunika. Hari BM21 yazimiye mw'ibarabara itarashika hajya kuri stade, bahamagara imiduga izibira hirya no hino kugira abanyagihugu ntihabe bashikaho iyo BM21 byapfiriye. Hanyuma mu ngwano z'uyu munsi koko vy'ukuri igihe abakoroni b'ababirigi bagenda Urundi bwasigaye butwagwa n'umugambwe PDC canke n'abategetsi baturuka muri PDC. Kumbure cadakaja kwako kabazo mpere ahantu hatoyi hafi cyane ce mbona kuja umbajije, ngira umuntu yotangura karaba gitu abantu bavuzwe bitwa aba PDC ukacura mu misi ya vuba ibintu baba baherutse kuvuga, ucubona umenga iryo jambo ryari ryo kwishura abo bantu bose bari bamaze imisi bavuga. Ntiyapfuye abatoye, ni Eklezia Katolika iheruka gusohora ijambo, ni Frode mu misi heze yiyamirije ivyo kwimura aho Ndadaye ahambwe, ni Iprona ifite yavuze kuri raporo y'umugwi uvuga ko urondera kunywanisha abarundi no gutanga ukuri. Urumva ko hakaba na societe civile igumye kiravuga umwanya wose, urumva ko ari iyo migwi yishuye, asanga nta nyisha bafitiye, acaja kubatoka ko ari aba PDC. Kumbura aho turaza kuhagaruka, reka ninjire mu kibazo nyene uko kimbagije. Mbega igihe ababirigi bagenda basize Uburundi buriko butwagwa n'abategetsi bo muri PDC, ku bakiri bato abakuze nibaza ko ataco ndabarusha kuri ivyo, mugabo ku bakiri bato babwirwa aya majambo ndibaza ko babikenewe ko bayasigurirwa. Ndayishimiye yakoresha n'impaka ziko ariko abwira abatazi ivyo ariko aravuga ko ntanabisigure, bakadukana ijambo gutyo abantu bakaryakira bakarikoresha. Si n'ijambo, ni n'ijambo ryahora rikoreshwa cyane n'umugwe witwa Bimenye ntaco bitwaye, baherutse gusohora iradiyo, kumbura umuntu aza kubigarukako, nibo bahora avuga cyane PDC. None uyu munsi bije mu kanwa k'umukuru w'igihugu. Tuje muri iyo myaka yo kwikukira.
igihe imigambwe yemererwa ubwa mbere mu Burundi hari mu 1960, ariko hari umugambwe wari umaze iminsi ugoye cyane abakoroni, umugambwe witwa Iprona, wo wari washinzwe mu 1958, ni wari bwemerwe n'amategeko, mugabo washinzwe 1958, ushingwa n'umuganwa imfura y'umwami Mwambutsa, umuganwa Rudoviko Rwagasore. Hari haciye igihe gito avuye mu mashure mu Bubirigi, araheza arakoranya abantu, bahora bakunze kuvuga abantu ngo 6 ba mbere, bakabavuga n'amazina, hanyuma barashinga umugambwe utera ukomeye. Uwo mugambwe wasaba ko habaho ukwikukira ku Burundi bwa vuba nyango, muri yo kwita independance immédiate. Yavuga ati abazungu nimutuvireho, abakoroni nimutuvireho, turakeneye ko igihugu gitwagwa n'abarundi beneco. Ababirigi bamaze kubona ivyo bintu vyarabateye ubwoba, cyane cyane baraterwa ubwoba n'igihagararo ca Rwagasore. Rwagasore yarakunzwe cyane, ubwami bwo nyene bwari bwubashwe n'abarundi bose. Rero ababirigi barabona bati umwana w'umwami, imfura y'umwami arigiye imbere kuvuga ko Uburundi bwikukira tukavaho, nukuri aba bantu ntitubashobora. Rero niho ndaza kubigaruka ko n'inyuma mu gushiraho amategeko ajyanye n'imigambwe, icambere bakoze kwabaye kwigiza yo Rwagasore. Bavuga ko mu muryango w'umwami kizira kwabo bantu baja mu by'imigambwe. Umva Rwagasore niwe yakinze umugambwe, baca bategeka ko kizira ko ari umuntu w'umuryango bo hafi mu muryango w'umwami baja mu by'imigambwe. Ari nayo mpamvu muza gusanga urondeye abantu barongoye Iprona, Rwagasore atigeze arongora umugambwe yashinze. Rero Iprona baratinda barayemerera mu kwezi kwa mbere mu 1960. Mu kwezi kwa kabiri aho nyene mu 1960 haca hemererwa umugambwe ugira kabiri witwa PDC, yarawuvuze Perezida Ndayishimiye, le Parti Démocrate Chrétien. Umugambwe nawo wari urongowe n'uwundi umuganwa yitwa Joseph Birori. Hano ngira ndahashimike ko gato kugira abariko baranyumviriza bakiri bato batahure bino bintu. Muri iyo myaka Uburundi bwatwarwa gute? Hariho intwari iboneka, leta y'ico gihe iboneka yatwara Uburundi, administration. Uburundi bwatwarwa na Président General w'umubirigi yitwa Jean Paul Halwa. Ariko kandi Uburundi bwari bufise umwami ntiyari yarafuswe, yari umwami Mwambutsa, yari ariho ntihenze ngira kuva mu 1915, yagiye ku ngoma akiri umwana gose, umenga afise imyaka 4. Uyu mwami yari ngaho, ari afise abaganwa, yari afise ico bita Conseil Supérieur, ariko nta butegetsi bwa politike nyene kujya ku mwami ubundi abafise ari wagaba kaganza mu gihugu ciwe yari afise. Ubutegetsi bwari mu minwe ya Jean Paul Halwa n'ababirigi. Rero bababirigi hari ikindi kintu cariho kimeze nk'ishari, ukoresheje ijambo rivalite mu gifaransa nico coroshe kurusha ishari ryo mu Kirundi, hagati y'imiryango y'abaganwa. Hariho umuryango bita Bezi, ari wo wabuvamwo umwami Mwambutsa n'abamukomoka. Hakaba abandi bita Abatare, bose n'abaganwa. Rero ababirigi baragerageje kugwanisha iyi miryango kugira ngo banagabanye inguvu z'umwami. Harabaho umuganwa babaye nk'abakunda cyane, bakamwiyegereza cyane, yitwa Petero Baranyanka. Petero Baranyanka nawe akaba afise abahungu babiri bari bazwi cyane ico gihe, n'uyu Joseph Birori n'uwitwa Jean Baptiste Nkidendereza. Rero igihe Rwagasore agiye kwiga mu Bubirigi, hariho n'uwundi muhungu wa Baranyanka nawe nyene yariyo, uyu Joseph Birori. Barahurirayo, hariho n'amafoto aberekana bose bari mu Bubirigi. Rero babahungu baratashe, umwe arashinze umugambwe Iprona, mu gihe imiryango urumva yabo isanzwe isharikana, hakongera hakabaho ko bwa Bubirigi bukeneye kubagwanisha. Rero wa mugambwe umwe ukwa Rwagasore ababirigi bashatse kugira nk'uko womenga n'umugambwe w'Abezi, kandi ari umugambwe uhurikiyemwo abarundi bose. Umugambwe wundi baca batuma abandi baganwa
bano mu Batare mu muryango kwa Baranyanka ariho uca ushingwa na bano bahungu babiri, Joseph Birori na Jean Baptiste Ntidendereza. Aho ni ku ruhande rw'imiryango y'abaganwa. Abazungu ntibagarukiye ngaho, baranarondeye ko nk'uko bari babikoze mu Rwanda aho bigakunda ko mu Burundi boca bagira ko bakajyanisha amoko. Harabaho umugambwe ukomeye witwa Pepe, nawo barondeye ko uwo umuryango w'abahutu, umugambwe w'abahutu ugwiriyemwo abahutu uza kugwana na Iprona irongowe na Rwagasore. Iyi migambwe imara kwikoza go abakoroni bakayiha uburyo bakayifasha mu manama mu bintu barayiburagiza. Mu mpera y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu baratunganya amatora y'abajenama b'amakomine. Mu gutunganya ayo matora, Rwagasore babanza kumera nk'amupfungiye ibururi muco bise résidence surveillée. Baramupfunze, ntashobora wewe gufasha Iprona gukora kampanye. Baragize gutyo n'izindi ndongozi za Iprona, abandi basigaye bakabirukako, bakabuza gukora amanama, ugasanga ariko barababuragiza mu nzira zose zishoboka. Amatora araba, baravuga abatsinze amatora. Rero ya migambwe yitwa ko iriko irakorana n'abazungu, bari bayikoreye ico coalition bita Front Commun. Iyo migambwe iba ariyo yitwa ko yatsinze ayo matora. Imaze gutsinda ayo matora, banayituma gushinga leta y'imfata kibanza. Leta irashingwa, yatwagwa n'umushikirangoma wa mbere yitwa Joseph Cimaye mu kwezi kwa mbere mu 1961. Jean Baptiste Ntidendereza abo mushikirangoma w'intwaro yo hagati mu gihugu. Ariko Rwagasore n'abiwe nabo baca baja kwitwara muri ONU, kuko muri ico gihe ndabibutse ko naho Ububirigi bwadutwara bwitwa ko ariko bukora mu gishingo ca ONU, nico gituma bavyita tutelle. Bayita tutelle, bari bariho mu gishingo ca ONU, si ONU yaje kutwitwarira mugabo bitwa ko twebwe tugabwa na ONU naho hari Ababirigi. Rero Rwagasore yitwara muri ONU, berekana ingene amatora yagenze nabi, ubusuma bwayabayemwo, bagasaba ko haba amatora akurikira y'abashinga amateka ahagarariwe n'intumwa za ONU. Niko byahavuye bigenda mu kwezi kw'icenda mu 1961. Mu 1961 byahiganwa rigiye kuba, aho nibaza ko Ndayishimiye ariko aravuga cyane PDC ababeshe, ntabwo Iprona ihiganwa n'umugambwe witwa PDC mu matora ya 1961. Iprona yahiganywe na coalition yitwa Front Commun. Ubajije n'abarundi ba kera babatama uzokumva bavuga ngo abaforokome. Ntabwo wajya gutora yavuga ngo ngiye gutora Iprona canke PDC, no, batora Iprona canke bagatora Front Commun. Hariho n'urundi runani menga bita Union des Partis Populaires. Rero ico gihe Rwagasore arabatsinda ku rugero rumwe ruteye isoni. Iprona ikironka amajwi 80%, intebe 58 kuri 64. Ya Front Commun ironka intebe zitandatu. Muri izo zitandatu hariho intebe zibiri gusa za PDC n'intebe 4 za PP. Murumva ko ngo mashimika aho hantu no kuvuga mu nama nshinga amateka, mu nama nshinga amateka ngo mantangara igituma Ndayishimiye aguma avuga PDC, wumva ko no mu nama nshinga amateka abari bafite intebe nyinshi babaye aba PP kurusha aba PDC, aba PDC 2, aba PP 4. Hanyuma Rwagasore arashinga leta kuko umugambwe wiwe uhejeje gutsinda amatora. Inama nshinga amateka itowe iramwemeza ko ari wagiye kuba umushikirangoma wa mbere, nawe acashinga leta. Ariko acaricwa haciye iminsi mike cyane, nta n'ukwezi yashoboye gukwiza ashinze leta yiwe. Mu kwezi kw'icumi abaragandaguwe. Amatohoza yakozwe ico gihe, hari hakiri Ababirigi, murumva ntitwari bwikukira mu kwezi kw'icumi. Mfashe abakiri bato, iyo umuntu ariko arababwira batwaye Burundi ni kenshi baca bambaza ngo ko ntasizemwo Rwagasore, abakibazi ko Rwagasore atabonye independence y'u Burundi. Rwagasore yapfuye mu kwezi kw'icumi, tuzokwikukira mu kwezi kw'indwi mu 1962. Rero Rwagasore arapfuye, ubwo nyene harabaho
umusubirira bamukuye muri leta Rwagasore nyene yari yashinze. Andre Muhigwa yari asanzwe niba ntibeshye yari umushikiranganji, ico bavuga umushikirangoma ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, akaba n'umukwe w'ikizemo nk'icegera c'umushikiranganji wa mbere yari Pierre Ngendandumwe. N'igihe basubirije Rwagasore Petero Ngendandumwe. Pacifique, sinzi ko muriko muratwumva, amajwi yanyu ariko aragenda. Ko muranyumva? Mu kanya igihe mwari mugeze kuvuga kuri Andre Muhigwa, yari ijambo ryumvikanye bwa nyuma yari yuko yari umukwe wande, ibisigaye ntivyumvikanye, sinzi ko mwogaruka aho mwari mugeze. Navuze nti inama nshingamateka yarakoranye ico gihe Rwagasore amaze gupfa, baraheza baratora umusubirizi wa Rwagasore, batora muri wa mugambwe wiwe nyene, batora muri ya leta nyene Rwagasore yashinze, batora umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Andre Muhigwa, yari asanzwe ari n'umukwe wa Mwambutsa. Ico gihe baravuga ngo barashizemwo no guhoza umwami, kuko Andre Muhigwa yari umushinga ntahe w'umuganwakazi abarundi bose bakizi gushika ubu, Rosa Paula Iribagiza. Rero uyo aja mu kibanza ca Rwagasore, abandi bashikirangoma bose baguma mu bibanza vyabo. Icegera ca Premier Ministre Petero Ngendandumwe aguma muri ca kibanza ciwe, n'abandi kiretse ko aho Andre Muhigwa avuye nawe binjijemwo uwundi wo muri Iprona nyene mu bari batsinze amatora. Rero gushikaho murumva ko bigiye kugorana ingene Ndayishimiye avuga ko ababirigi bishe indongozi zose za independence, bakaca baha ukwikukira abo muri PDC. Muri PDC vyaciye bibagendera gute? Muri PDC tutaranikukira harabaye amatohoza ku rupfu rwa Rwagasore. Ayo matohoza avuga ko uwamurashe barerekana umugereki yitwa Kajorgis, baramucira urubanza rwo gupfa, aranicwa bucya twikukira. Hanyuma bongera berekana ko indongozi za PDC nazo nyene arizo zateguye urwo rupfu, yaba Joseph Birori, yaba Jean Baptiste Ntidendereza, hariho n'abandi nka batatu, menga Jean Baptiste Ntakiyica, uwitwa Jean, hariho uwitwa Yohani izina rindi Nahimana, n'uwitwa Michel Iyatru, bavuga ko ari we yatanga uburyo muri PDC, yo yatanze ngo n'uburyo muri byo kwica Rwagasore yabifashijemwo. Ariko ico gihe amatohoza y'inyuma yerekanye ko ububirigi bwikuyemo ko nabwo bwari ariko bwapanganye hamwe nabo iyitwa rya Rwagasore. Rero ububirigi buca urubanza ruvuga ko abo bazopfungwa ubuzima bwose. Tumaze kwikukira, zimwe mu ngingo za mbere zafashwe ko abaye gusubiramwo urwo rubanza, maze itariki 15 z'ukwezi kwa mbere muri 1963, ni ukuvuga haciye amezi 6 twikukiye, bano bantu bose mpejeje kuvuga, yaba Jean Baptiste Ntidendereza niwe muri uwo mwanya yari asiriye arongoye PDC, yaba Joseph Birori yari yarashinze PDC akaba yaranayitwaye, yaba bamwe bandi batatu mvuze, umwe Jean Baptiste Ntakiyica, Michel Iyatru na Nahimana, bose sentare nkuru y'u Burundi ivuga ko nabo nyene bakiri ubwo gupfa, baraheza barabambwa. Sinzi ko novuga kubamba kuko ho ni pendaison, sinzi ko pendaison ngene baca bakivuga mu Kirundi, bikoregwa Igitega muri hajya kuri stade, batumye ko abanyagihugu bose baza kurorera ingene indongozi za PDC zicwa. Umuntu agiye hajya ku Mushasha hari imva, urabona imva zabo bantu ndavuga urazisangaho amazina yabo ariho. Aho turi mu 63 igihe ivyo bintu bikozwe. Twari twikukiye mu kwezi kw'indwi mu 62. Perezida Ndayishimiye ati ababirigi mu kugenda babanje kwica indongozi zose za Iprona, ngo hanyuma ngo bahereza ubutegetsi indongozi za PDC. Iki kirumvikana ko ari kinyoma cambaye ubusa. Leta ya Rwagasore yarabandanije gushika ku munsi wo kwikukira, iranabandanya. Inama nshingamateka Rwagasore yasize yari yatsinze amatora mu 1961, niyo yabandanije ikora gushika mu 1965 habaye ayandi matora. None Perezida Ndayishimiye ivyuko abazungu basigiye Burundi PDC wewe abivana hehe?
ayo mateka yayize hehe, yayakuye hehe? Muri bamwe batandatu navuga Rwagasore yatanguranye yiprona, ugiye kubaraba usanga bari muri abo babandanya. Nk'uyu Andre Muhigwa ari muri abo batandatu. Hariho abandi sinokwirwa ndabatondeka bose, ariko abo bantu bose batanguranye iprona urababona. Indongozi zarongoye iprona kuva ishingwa gushika uno musi zirazwi. Muri iyo myaka tukikukira, iprona yari irongowe na Joseph Bamina, arayitwara gushika mu 65. Yo twereka ko Bamina yoba yari mu PDC, yoba yarakoze amatohoza yerekana ko Joseph Bamina yoba yari mu PDC. Inyuma yiwe harabaho injyane n'ivyo, hanyuma hakabaho kudeta yo mu 66 ikura izo ndongozi muri izo, ku buryo umugambwe ukuntu wagumye urongowe wasanga bari muri leta barimwo abitwa ko baca bajejwe na iprona gushika mu 74, aho President Michel Micombero yemezwa ko ari wagiye kurongora iprona. None mu matohoza yo kwa Evariste Ndayishimiye hoba harimwo ko Michel Micombero yoba yari muri PDC? Inyuma ya Michel Micombero umuntu yavuye arongora iprona ni Colonel Jean Baptiste Bagaza. Yoba Evariste Ndayishimiye yarakoze amatohoza amwereka ko Bagaza yahoze ari umunywanyi wa PDC. Ndibaza ko mu bantu, iyo umuntu avuze abantu bahagarariye ukwikukira ku Burundi vy'ukuri, akubahiriza Uburundi mu makungu, akubaka igisirikare, inzego zubashwe, igihugu kivuga abantu bakumviriza, sinibaza ko hari umukuru w'igihugu numwe dufise yabirushije Bagaza. None mu matohoza ya Ndayishimiye Bagaza no mu PDC. Inyuma abagiye kurongora iprona havuye haza Majoro Petero Buyoya. Buyoya yoba yaratoye ko yari umunywanyi wa PDC. Harakurikira Mayugi, Nikora Mayugi yoba ari mu PDC. Inyuma ni benshi, Mukasi, haraje abandi nka Babarora Runyeretse, Rike Rukungama twari duheruka ku muhisi twaruka kuronga mu biganiro hano, haraje ba Manwangari, haraje abandi benshi gushika no musi twabatondeka bose muraje ko dushobora kubavuga. None murabo uwo yasanze ari umunywanyi wa PDC yoba ari uyuwe? Ni vyiza hako avugira imvugo yiwe, muze mwumvirize. Ni imvugo ababeshe barafise imvugo bakoresha. Imvugo y'ababeshi ubwa mbere bwo nitomora ivyo iravuga, wumva bavuga ngo baciye bisha, ngo barabishe, ngo baragize uku ibintu byose kumva ari ba ukayobegwa ko abishe Rwagasore nibo nyene bagarutse cyane. Abishe evenement zose zikorwa n'abantu bamwe ko ngo baciye bagira uku, bani bande? Kuko chaque evenement icyabaye cyose kiratohozwa, umuntu akavuga ati aha ibi vyakozwe na naka. Mugabo hose ugumye ukoresha yaba, none yagumye ari abantu bamwe bagumye bakora ivyo bintu byose iyo myaka yose. Niho jewe mvuga nti President Ndayishimiye ariko yigisha ikinyoma mu gihugu, kandi ariko yigisha urwanko. Ivyo bintu vyo kwica Rwagasore akaca avyambika umuntu wese uyu musi bishika akerekana ikintu kitagenda neza mu Burundi, aca amwitira mu PDC, akamwita wakoranye n'abakoroni, n'uyu musi ngo ninderetsi z'abakoroni. Umuntu akayoberwa ivyo bintu iyo ariko arabivana, kiretse ko yanse kwishura ku bibazo biboneka iyo migwi yose ibiri kwiramwereka. Pacifique natwe turakengurukiye. Ngira Alice mwo kwakira bamvuga inyumvira yamaze gushika. Ndabona ko ahejeje gushika ku murongo. Twibutse ko Frederic bamvuga inyumvira arongoye urunani Sefor Arusha. Turabahaye ikaze muri kino kiganiro Frederic bamvuga inyumvira. Ndabaramukije Alice. Egome, reka tugire kongera ngo mwakurikiranye gato ibyo Pacifique Ninazwe ariko aravuga mu kanya. Turiko tugaruka ku ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, aho yise abarundi bamwe batavuga rumwe na CNDD-FDD imigambwe nka Frodebu, Iprona ko ari aba PDC, eka mbere na Eklezia Katolika. Mwebwe iyo mvugo uno munsi muyiha insobanuro yitwa mwiki? Inyuma y'imyaka 64 ni kubera iki Evariste Ndayishimiye agarukanye ivy'aba PDC? Urumva
yo muriko murumviriza ibyo avuga, jewe namasigura kenshi ko aba afise ngira ngo aba ariko arababwira, aba afise ashaka gushikako, kenshi nta jambo nyajambo aba afise, aba ashaka kunyegeza ico kinogo c'ijambo ry'umukuru w'igihugu, agacuzuriza n'ibintu nka birya, yibaza ko harimwo abaza kuvyumva kuko yama biganira na bamwe mu biwe, nico gutegera. Nayo ubundi ibyo arimwo arasigura Pacifique asobanura asesanura, si ibyo arimwo wewe arafise intumbero yiwe avuga ati reka nze ndahenda abantu umwanya uba urahera. Wewe ubona ryari ijambo vy'ukuri wovuga uti ni ijambo ry'umukuru w'igihugu ku munsi wo kwikukira? Umunsi wo kwikukira n'umunsi uba udasanzwe, yabwirizwa kwerekana ibibazo dufise. Ego twaragize intambwe, ariko uyu munsi uwikukiye ninde? Uwikukiye, umurundi yikukiye, umuntu yikukiye mu gihugu ciwe, ico bita l'autodetermination mu gifaransa. Ni ukuvuga avuga ati je ndafise imigambi, ndishingira imigambi, ndishingira ubwa mbere ndafise abanyagihugu, nico kiza imbere ya vyose. Abanyagihugu nibaganira bazovyara ibwirizwa nshingiro, nibavyara ibwirizwa nshingiro bazovyara ingene bishiriraho ababarongora. Abo barongora nabo ntibaza babarongora bakoresha ibiri mu mutwe, babarongora bakurikije ivyo baganiriye. Mu bisanzwe rero harya bisigura ko iyo ariko aravuga ntavyaganire n'abanyagihugu, avuga ibiri mu mutwe iwe, aganira na bagenzi be. Rero yavuze abapedese yavyo vy'abapedese bitumarira ko uyu munsi abapedese, uwo mugambi w'abapedese ntukiriho, wagiye kera. None uyu munsi ariko bamwiyumvira mu mbabare ndabaciremwo, ndumva mwebwe amajambo y'umukuru w'igihugu mutayaha uburemere, ariko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze yuko ati abafrodebu bafise agatima k'ubwicanyi bakuye muri PDC. Nivyo kuko indongozi zose zo muri frodebu harimwo izaciye muri PDC, ako gatima avuga niko oya nico ndababwira. Wewe winjiye mw'idonido ry'uburemwere bw'ijambo ntaco ukuramwo, abarimwo aragira ibitari vyo, kuko nta mufrodebu yigeze aja muri PDC. Nta mufrodebu arimo mu gihe ca PDC. Abafrodebu bariho bari bande? Mugabo yarimo aravuga uko, wewe arimo aravuga ati abo n'abantu babi, n'abantu bo kwigizayo, n'abapedese. Abapedese kikaba ari nk'ikijambo cakoresha kugira ngo acafuze uyo muntu adashaka. Ni nk'impuzu yirabura canke igitusi barabamwambitse ati tuhosha PDC. Ariko ubundi abazi neza ko ibyo arimo aravuga bidafise ishingiro. Ishingiro ryiwe ni kuvuga ati urya ndamututse basi yumve ko atarabwiza no kuja no mu bandi. Ni nko kuvuga uti wewe ugirayo ntibabwiza kujaho abantu bari kukumeza uku. Ni ukuvuga umuntu wese atavuga ivyo ashaka aramwitirira izina. Warumvirije ejo bundi ngene avuga Eglise Katolika. Ni Eglise Katolika vy'ukuri ubona ariyo gufata kurya ariko arayifata? Yamugize iki ku buryo yifata kurya ariko arayifata? Erega mu bisanzwe frodebu yo yamugize iki? data wanje frodebu n'umugambwe yovuga ati n'umugambwe uri kurarondera ushobora kurondera ubutegetsi bwanje, ariko Eklezia Katolika nayo. Nico gituma ndakubwira nti burya turakwiye kubaza abaganga bakadukurikiranira mwene izi mvugo, burya bo bokuramwo akantu katameze neza. Erega umukuru w'igihugu, jewe kera narigeze gusoma nsoma igitabo cavuga umukuru w'igihugu yagwaye mu mutwe, hanyuma bakabona akina umenga ni ibintu bishasha azanye, kuko uri umukuru w'igihugu uri umwami urashobora kuzana utuntu bose bakabona kumenga tuye genial, umuhinga dasanzwe, hanyuma ntibamenye icabaye. Uwo mwami hagera igihe aragira inama nshikiranganje, abwira abaminisitiri bose atumva rero ngo abaminisitiri mwe kuva ubu mwinjiye mu nama muri iyi ngoro tugiriramwo amanama y'abashikiranganje,
muzohere muca mukubita amaboko hasi, amakaravati arerete, muca muza murakuga nk'imbwa. Hanyuma erega abaminisitiri mu nama nshikiranganji vy'ukuri abaminisitiri bakora ivyo bababwiye. hari mu gihugu icahe Frederick bavunyumvira abantu badahava babifata nk'inkuru Ni inkuru sinovuga ngo y'ubutevyi. ni inkuru, ni igitabo nasomye. Kandi mu gitabo harimwo des histoires fictives muga kipe zishobora kuhura n'ibintu biba biri ku rubuga. Nimwo ndaza. Hanyuma abaminisitiri rero batashe, fata nk'abaminisitiri baba nko mu gisagara ca Bujumbura bavuye mu nama y'ingoro kwa perezida mu Kigobe canke ahandi hariya Kiriri canke hariya uri muragenda hariya hejuru kwa Busigo. Hanyuma batashe nk'abagenda muri za Kamenge, abagenda muri za Kanyosha, abagenda muri za Musaga, bakaza barahura bagaza ati none bijya bintu tugira aha abagore n'abana bacu boza basanga muri rya conseil tugira bijya ntumba ko twambaye ibara. Baravuga bati nega bashatse bigiriye gute. Bamwe rero muri bo baravuga bati inyishu reka ze tumurase. Baraheza baratora karabine, barategura n'uzomurasa. Hanyuma aramurasa biranka uranka gusohoka, kabiri gatatu uranka gusohoka. Uwo muntu ati nishavu n'akanacara kubita mukubita yanko aramwegagura aca baritahira. Intandasi za kwegeranya bamujana mu bitaro. Yameze amezi 6. Amezi 6 aheze yaragarutse. Hanyuma yakize araheza aragira conseil des ministres, arababaza ati arabatumako. Hanyuma baza baca bakubita amaboko hasi, bikaruvati birereta ati ibyo mugirani bakuga nk'imbwa ati ibyo mugirani biki. Aterega n'ibyo wadutegetse majesté. Jewe toya niwe wabidutegetse. Itariki yari ati murambabarira bwa nari naragwaye sinari nkomeye ati nimuze mu bisubire. Urumva rero akizi biguma akira n'ivyo bisazi. Hajya rero jewe umuntu yiga amajambo aze ariga amajambo President Evariste avuga n'ibihe bitandukanye, uzosanga ari ikintu kitagenda neza. Gute mwosigura bariko baratwumva nivyo mugani ugana kariho mudukiriye umugani w'ibintu vyabaye, hanyuma uno musi muriko muravuga ku majambo y'umukuru w'igihugu mugomba kuvuga ko n'abagwaye. Siko mvuze abahinga bo dukurikiranira ajya amajambo. Jewe ariko arahora Eglise ya Katolika ntaco mbona. Ico ariko aritiranya Frode n'indi migambwe y'iprononga abapedese bagiye mu myaka 60. Uyu munsi mu myaka 2026 wumva bifise ico bipfana. Bona niyo kwibaza uti bisigura bihurirahe. Bihurirahe. Frode yavutse mu 1992 yarabayeho data wanje muri clandestinité mu kinyegero kuva 1986. None abantu babayeho myaka 60 PDC murasoma ibitabo by'akahise murabigihe PDC herukira. Frodebu yo bipfana ikina PDC. Cyangwa umutima wa Frodebu ofoneke n'umutima wa PDC. Umutima wa PDC uvugira umuntu yumvirije ngira ngo mwe mugira muti n'amajambo atagira ifatiro ntaho bihuriye. Ariko mukanya Pacifique nazo yarigeze kuvuga ati abariho ba PDC bagirijwe ko bagandaguye umugarondo vyo gasore nabo hava barabambwa. Iyo umukuru w'igihugu ariko aravuga ko araba PDC ba Frodebu bakurikiza ivyiyumviro ba PDC abaporona ba PDC, ntimwibaza ko hashobora kuba harimwo iyindi nkebuzo inyuma y'ivyo yagira ati aba PDC n'abicanyi aba PDC nabo nyene ngira ngo no kubagira nk'abandi ba PDC bigeze kuba ico gihe bakoze ivyaha. Urumva ico gihe naho nyene gica kibikindi kibazo. Ico kibazo naco bikiye abo ba PDC bayishwe ni abakoranye n'intwaro ya gikoroni kugira ngo bice Rwagasore. Abo barafise ivyaha vyabo bagirizwa, kandi ntibavyagirizwa nk'aba PDC, bavyagirizwa nk'inkozi z'ibibi. Gusa nuko basanze bari muri uwo mugambwe wa PDC, ntibabikoze kubera aba PDC,
babigize kubera bako inkozi y'ikibi baguhamagaye baragushira muri ico kibi uracumva ko wogikora hanyuma aza kugikora urafatwa